GM Films, good news films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Ereka nakamuna jukuri nakamuna ereka nakamuna jukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna. Nibaza ko ibintu byose bitunganye ca muri dushe utora impuzu muri garderobe ucuza dufata akayi hamuje kuraba imkubo ntitwo murenganya muri byose. Okay. Oui. Nashim. Marene, ni ukuri ikintu nagomba nakubwira. Ndagukeneye kandi cyane. Oya ibyo bya nta mwanya jereka kubimbwira nukuri. Ndagukeneye diligence. Untabarutse muhira je tuvugane. Kuko je numva byarenze. Oya telefone ntiyaga. Ingo muhira ndabikubarira. Sawa. Kesi, urashobora guhunga tukakubura irengero ntusezere ukagaruka ntunabwire. Kesi, niki kicaguhinduye? Ndagorewe mu rugo Marene. Urugo ndarugorewe mu Marene jewe nukuri ndago. Wa mugabo wanje. Ejo mwijoro namurondeye ku telefone sinamutora. Nguma ndicaye ndarindiriye saa 9 ziragera z'ijoro saa 10 buratinda burenzura buraca. Naramukubita ijisho ndavuga ngo n'ubu sinakubwira ngo bimeze uko. None ga Marene umbwire mukuri by'ukuri. Ngwanjera none
yaraye mubiki yararanye nande yakizingije nabo. Mukobwa wanje mpore, ndumva by'ukuri urakomerewe kandi cyane, ariko rero shaka nyana, reka tuganire gatoya. Uribuka mperuka nga ndiko ndaguhanura, burya umugabo kugira arare mu gahinga, ndumva ko ari ikintu gikomeye cyane kandi kiranateye n'ubwoba. Yamara rero kanyana, reka tugaruke gatoya. Burya umuzi w'ibi bintu ntibyo bari bimwe twaguhanura tukubwira ko iwabo w'abagabo ari mu mahoro, gaca ubifata ibisanzwe. Uribuka ndiko ndaguhanura ndakubwira ko ukwiye kurema isi y'umunezero, wambwiye ngo waramaze gusinya. Birashoboka akaba yagiye kurondera amahoro yayabuze mu nzi wiwe. Kanyana, ihanagura ntega amatwi ndakubarire, nimba waragize uruhara muri ibi bintu umenye ko kakubayeko. Erega inkoko irara mu ishyamba kabiri bugaca yacitse inkware. Iyo yararanye n'ubundi mugabo. Kanyana mukobwa wanje, buriya amajambo mabi mu rugo ni nk'imbuga itisogota mu mutima, canke ni nk'umuriro waka urubeya. Ndashaka ndakubwire Kanyana, nta mugabo n'umwe ashobora kwihanganira gutaha mu rugo rurimo umuriro awubona. Mane yanje ndago urugo ndarugorewe mu mane none ngire ntega. Light, burya ingwe ntiyarizi gufatira ku izosi, yarigishijwe. Ibyambaye ko ni byinshi cyane kandi nawe urabizi, sinobigarukako. Nakundanye n'umuhungu akijijwe, akunda Imana, yubaha Imana, agakunda n'abantu bayo. Ngize ngo nje kumwerekana muhira, baranshwimuye, bampaye wa mbibi. Uzi ikintu bamuhoye? Ngo ntidusengera mu idini rimwe, kandi ngo abantu tudasengera mu idini rimwe, ngo abo bantu tuba dusangiye kwizera, ngo tuba dukwiye kubafata nk'abanyamahanga. Birancanga, ndasaba umukunzi wanje ko yoza gusengera iwacu, kuko by'ukuri naramukunda cyane. Nyakugira Imana, nyakubyara agaheka, aranyemerera, araza kuri eglise iwacu. Amaze kuhashika, uzi ibintu pasiteri yamukoreye? Yaramuhaye amakondisiyo, amutegeka gusubira kwiga igice, amubwira ko yakongera kubatizwa. Kandi King Sabas urabizi neza, asanzwe akijijwe kandi akorera n'Imana. Light, ishengero riramumbuza, umuryango uramumbuza, numva isi iranyase, mako kwiyahura. Niko kwigira inama yo guhunga. Kesi, polisi no kwinda gutahura cyane. Ibintu vy'imigenzo y'amadini nuko ina kamuntu. Aha nanje maze kuba na parfait, kukwira ngo imishatsi nivyo nisiga ngo sinkijijwe. Ishengero ryabo ryaranyase, agahinda karanyica. Baca bamurangira ngo umukobwa azi kwambara amajipo maremare, atunze imishatsi y'minatirere, azi gufunga ibitambara. Ariko nyamugore bamuhaye yaramuhindutse, aramuriye, nukuri parfait mu yabira, ahubwo no gusengera. Light, ibyo muri inosi nakamona gusa, ariko reka tube turaritse ibyo bintu. Ikintu ca mbere kinezere gusumba ibindi byose nuko nasanzwe mu rupango rumwe na Grand Sale. Nanezerewe cyane. Nukuri bino bintu nta mwana w'umuntu yabikoze, ni Imana yonyine ubwo yabiroranije. Rero arakana ushaka kubaza, uracyakunda gucuraranga? Yo, uvyarongerekanye. None yasuka yawe uracyayifise? Emwe yamikarije. Nice. Rero aruturungira nje gutunganya Grand Sale yambwiye. Ngira ngaruki mu minota mikeya duhimbaze data wo mwijuru. Amen. Amina. Daje. Amacakubiri afatiye ku madini, amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko, amacakubiri afatiye ku madini,
imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna ereka nakamuna. rero icyo naguhanura nk'umukobwa wanje nkunda ni wihanagure utekane nubwo umengo biraremeye umurindire igihe aza kuzira hose umwakirane umunezero w'umukenyezi mu rugo. Marene nawe namwakirane umunezero Marene niba ibintu nakoze Marene naraye nicaye ijoro ryose numva nahangayitse ibintu ndabishobozwa n'iki. Ntumwereke umujinya canke ngo ukoreshe ishavu. Ikibazo cyose uza kumubaza Kanyana uze gukoresha ubwenge umubaze mu rufasoni nk'umukenyezi akeneye gutabara urugo rwiwe. Mbehoho ko turiko turiyumvira ko yaraye mu bandi bagore ni ikihe vyemeza? Erega ibigora bigora abagabo ashobora kuba yagize isanganya bagaterurira mu bitaro canke naho gasanga yaraye mu gasho ariko ntawe ubizi. Niyo mpamvu ndakubwiye niwagira Imana ukongera kumubona akaza kukoresha ubwenge ntiharagira ko duca urubanza rw'iyo yaraye gushika ubu ntavyo tuzi. Hari naho n'abasomo baba baramwivye telefone akagira ivyo bibazo byose ata telefone agifise. Kanyana cyo gituma ndakubwira gukoresha ubwenge. Sawa Mare reka nikomeze ndabe ko nako yoza basi ho none ndaguhakaye. Kanyana jewe ndi mu gikorwa ahubwo reka nyaragase kwishengero twifatanya n'abandi ibisigaye ndaza kongera ndagutelefone ndakubaza ngene vyagenze ukagirirwa ibako ryo kumubona Kanyana ufatire ngaho nyene nk'umushinge ukosora ivyo wononye ni wasanga bihari. Nibaza ko ntahuye. Ego reka nkwegetse aho kw'irembo rero. I'm so sorry right natevye nari ni place sha nta bikorwa biba bito kabisa ya ndabitahura shaka gukora reka amavuta ararutana mpereza nyine ushaka abona vyiga kuko no mwijuru tuzocuraranga. Sezerana ariko uzonyigisha. I promise. Yes. Si ufise inanga ya Dawidi ubu rero ikintu nifuza sishaka ko tuyaga ibintu byinshi mu mwanya shaka kudusenga dufata umwanya wo gusenga dusaba Imana irungika inyota y'agakiza mu mitima y'abantu dusengera umugeni wa Kristo kuko abantu benshi ari kubura iti agakiza bagafasha nk'imikino. Turaranga rero. No stop. Turaranga yayindi yanje uzi ko nkunda. Nayi gutangara. Urayibuka? Cyane. Go. Aho mwimbere. Yes. Wanyereka siganirwa kuhashika arakayangana hamwe imbere wanyereka siganirwa kuhashika arakayangana naho amatanguriro yanje
yoba mato cyane amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka naho amatanguriro yacu yoba mato cyane amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka uradukunda uratwitaho uratwitwararika ngushimiye cyane mwami Yesu Kristo ko wongeye kuduhuza na Light izina ryawe nishimwe watugwana intambara nyinshi zitandukanye mwami wangwaniriye nyinshi Light wamugwaniye gutangurira muri none mwana kumfashitse ntarakubwira iyo yamye ntarakubwira iyo yaraye ariko ibintu ndabona ko biteye ubwoba ma nakubwije mukuri nandi kintu niki yigeze ambwira naraye nicaye burenzura maze kubona ijoro rinishe ndana akamesaje ambwira ati nagize ikibazo iki bimeze uko naciye nkoroka cyangwa telefone marene ndamubwira burya aho nyene naciye ngenda muri dushe kugira ngo nitegurire umushyitsi baza ma cyane kuri nagerageje impanuro zose marene yampaye nazigendeye ariko ikibazo uyu muhungu wawe ariko aragira ari wa mugabo wanje cyo kibazo mbona ariko aranteza ndashaka kuvuga ijambo niriki nta muntu n'umwe ashaka ko bavugana none ntubona era iyo agiye kwigungira wenyine none kamaje ngirane nkundamenye yaraye he yahuye n'abasuma yahuye na bamwe bakubitana kanshi bimeze gute kene gowe umviriza rero ndakubarire ntucike intege n'ubundi akagumye bagumako umwegere cyane umubatse bukebuke usanga afise ihungabana usanga hari ikintu cyamuhahamuye buriya abagabo bahoze bahorana ijambo ngaho rero tora agatebe ugenda umuganirize kumbure ko nicaye ngaha birashobora gutinya n'igitsure cyanjye akagira icyo avuze haguruka ugenda zicuza mekani de abarose komari ngatanguye neza mekani de abarose Eka sheri ni kuri kutubabaza imitima yacu irarushe mu by'ukuri iyo ngingo wafashe yo kugumuhoza ntabwo kiratworohereza urazi ko tugukunda rero na mama wawe twese turahangayitse ku bwawe by'ukuri wahuye n'ikibazo giki ni giki kintu cyagutumye urara mu gahinga we kutararaguza utanataha mu gicugu utakare iki kintu caguteye kurara yo bugaca wahuye n'ikibazo ki kutananyandikiye akamesaje gashu please nuko bwira ikintu wabaye waguye mu basuma ngira n'Imana ivyo no munsi byose kuri yorosha ndabizi ngano tewa gatonya imisegonda irenga 60 ya nkubi kuri mwe kitangura guturagurika reka ndakubise uko nyene gashu
Parufe, parufe. Ariko ga mwana, ivyo vyo vyose iyo siyo nyisho. Kubera ko udashobora kuvugana n'umukenyezi wawe kugira ngo mukure ibibazo mu nzira. Erega kuko umuhoze siyo solution. Utaramunda ugatarura ibiboze mwana. Abarundi niko bayamaze. Nakuri kutagomba kutuganirira kugira tumenye ibibazo biri muri wewe. Warayubaye ikiga mwana. Hano nako duhangayitse. Parufe. Nirani ya mivumo y'abasogokuru tutazimana tabara na rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutize imana tuzovuga ibi nakamuna dushima imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngobyo nakamuna. Mukobwa, ndagutegereye hano kwa ndi kumwe n'abantu bakomeye hariya. Nifuza yuko umanuka ngo uje kutuvangira inkuru. None ndakubaza, kuguma unerefona kasaki nikiye kibazo ufise? Yuda, ukuri mfise ikibazo kandi gikomeye. Nakwinginze ubwira ico mfashije. Muri iki kibazo nagize niwe butabazi bwanyu masigaranye. Kuva mvuye kubonanira n'urya mugabo hagize ikibazo cyo nsanga natwaye. Nakwinginze sifise yonja sifise nico nkwiriye gukora. Nakwinginze ubwira ico mfashije uzawukoze. Mbe mukobwa ndakubaza, mugiye twicarana tuko turategura iki gikorwa, nta mategeko nabahaye ngenderwako. Sinabwiye ko igikorwa tugiye gukora ari igikorwa cy'abantu bakuze atavyo kwitwaramo nk'abana. Nababwiye gute? Ikizoba mu nyuma ni muzombatsi, mugiye mwasamye ni muzombatsi. Yuda, ndakwinginze utahure kino kintu. Burya abantu muri iyi si turashobora gukora ikintu kimwe ariko tugitewe n'impamvu zitandukanye. Kuri urya munsi twariko turemera twese ariko ntitwari dufise impamvu zimwe. Nuko tuticaye ngo tuganire umenye uko mbayeho muri buno buzima. Isi yanyu na dremwe yayo ntavyo nzi, ntavyo menyereye. Nuko nahisanze afise ikindi kibazo ku ruhande kindemereye gituma nisanga muri ibi bintu. Rero jewe ibyo gutwarina no kutazitwara sinzi ukuntu bigenda. Nakwinginze muri iki kibazo ntabare niwe butabazi nsigaranye. Okay, byo ndabitahura ko twese turi ku isi. None ndakubaza, kuva wamenye ko ufise iyo nda uba waragiye kubwirana nyene kujya kundondera jewe, yakubwiye ngo iki? Nagiye kumuraba ariko yasabye ko twokura inda. None ndakubaza, hoba habuze amahera yo kukurayo iyo nda cyangwa habuze itike igushikana aho hantu bakurira inda? Ushaka je ndagufasha iki? Je numvise umutima wanje nuko icacu usambaye unongeshira ko n'icacu kwica. Umutima wanje ni wabinyemereye, niyo mpamvu naringanze kuri mwebwe mwaduhaye akazi no kurugira ico mfashije. Ndakwingiza umbiza rero mukobwa, ndakubwira, urazi twicaranye ikintu nababwiye, business ni business. Uri kurondera amafaranga nanjye nariko ndondera amafaranga. Kuri uno mwanya rero nimba muri ivyo bibiri ndakubwiye atana kimwe ushobora gukora kuvyo urya muntu yakubwiye, kandi wibuke neza ibintu twakoranye naho byanditse nta n'ikimenyetso. Jewe narinzi yuko uri kurandondera kugira ngo ndagufashe iyindi diri, atari uko rero.
niwo kumva ukuntu naryohewe cyane cyane kubona Imana yarazungurukije ibintu irazungurutse irongera bizungurutsa mukisanga mu bantu mu gipangu kimwe na Light. Sha mu bisanzwe Light ni umwana mwiza cyane abana neza cyane birazi ko umugabo we yavuye akizwa amekwe n'umuco wa Kristo kandi byose byavuye ku vyamasha Light yamiye umugabo we yiza. Erega Nina ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzobamenyera ku vyo bama rikongera rikavuga ngo turi umunyu w'isi kandi urazi byo kurya bitagira umunyu nta buryo zishobora kugira inzoga. Mu bisanzwe agakiza abantu bakigisha gutandukanya harabigisha bakigisha nyene abantu bakabakundisha ijuru bakabakumbuza ijuru hahandi umuntu ariko arakubwira Imana fati wow icyo nkazobana nayo. Hari n'abandi babishakira ubwishi bw'abantu kubera iki baba bashaka kubakuramo amafaranga ariko abo bose ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzobamenyera ku vyo bama. Rero nta dini rizojana umuntu mw'ijuru habe namba hama bihayagiza nabo ngo bazoja mw'ijuru ubona basi babihayagiza ubumwe n'urukundo kuko nubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo niyo ngabire isumba izindi zose. Yabihayagiza urukundo twabumvirije hemwe ukagira benshi nuko nyene ubivutse ariko noneho reka tuvyihoresha dukore wa mugambi wacu mbe tubigenze gute. Uga gute gusenga Imana utagira ubumwe ereka nakamuna byukuri nakamuna. Mama nukuri yo nakubariye ko afise programa zanje ndakwinga inzubu ntahura niyijane ku ishuri umwana ngana gutya nuko kwa mandi ko ndatwara muri cours du soir ndabingena ngana abandi bana bangana nawe ntibitwara si byiza kwa mumurera atambuka uzino oya vraiment namwe mureko murarenza urugero niyijane. Ben burya Ben we ntiwumva wenda kubwira Ben nakubwira njyana umwana nje muri kuru uri kuranyumva mbeho ko warakurikiwe ga Ben ntibiguha umunezero wewe nturyohewe Ben nje ndakubwiye ikintu kimwe ndakwihanije uyu mwana imvura namuvunikiyeko ubu namuruhiye amavi yakobotse uyu namurose nuwo kugihamana uranyumva ntudusuye kumba bareza umwana twara umwana ningoga kandi usuye kumvuruga. Nalo Yes ashimwe sino nibaze komeze neza oyi vyacu Yes abirimo kandi ari ku ngoma umviza ndakubatse none mbega amaserire gute intama murazikurikirana neza erega intama itaragiwe ntireka kona. None mama kuba yaraguteye imvune bisigura ko cyumurera nk'amata yabashitse ugomba kumufata nk'irigi. Nakubwiye ngo uyo nirigi kuri jewe uranyumva nije nzubupfuri namupfundikiyeho ndakubwiye twara umwana kandi mu minota mike ntanacerewe tuko turumvikana ariko si byiza kwa mugomba kumurekereza canga tugenda. Ndakubaze rero bimwe nagutuma gute oya atakiracamwo bihagarike ndafise igikorwa cihuta ubunyene umviriza nkeneye imikubuza 1000 n'iduzeni z'amazi 250. Oya ntunsiguze vyinshi we nimba ataca Imana irakwereka ndafise ico navuganye n'Imana. Umviriza ivyo biroroshe genda kuri eglise urabo munyabigega umubwire igikorwa ndagutumye hanyuma guha amafaranga yo kugenda kubikora ivyo bintu ucubizana mushira muri ajya muri stock igikorwa gikwirikira uzokibona dimanche ndazi ko bizokora utwumiza. Oya reka kumbazagaza ibibazo bikora uko nyene ndabigutumye igisiga uzobona dimanche. Okay, merci.
double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits.